Guys ndabaramukije cyane nizere ko mumeze fresh aho umwe wese aherereye ni jewe nyene Barack Obama ngo mandabategurira ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. So uno musi renda bazaniye akana abantu benshi mwari mwaransavye ngo ndabereke ni gute dushobora gushira ifoto kuri clavier yacu ya telefone. So ico kintu rero mwarakimbwiye rero nanje nk'umuntu wanyu nabazaniye uko ushobora kubikora guys. Ico ndagusaba ni cakindi nyene kora subscribe canke s'abone ngaho hepfo hamufyone no kugakengeri kugira igihe cyose tuba tayemwe ivyigwa nk'ibi ntibizoze biragucika guys. Banzo bifashe rero hama tugende n'agatrick nabateguriye uno musi. Banzo bishire ko jeme ucugira na commentaire umbwira ati ewana aka kantu uvuge nyene uburyo bawumva aka kantu bandabateguriye. Banzo mu bifashe rero hama tubandanye nta kantu nabateguriye uno musi guys. Okay, nibaze yuko mwabejeje rero twagiye n'uburyo ushobora kubikora. Rero nk'ubu jewe murabona reka mfyonda hejuru murabe clavier murabona yuko atafotiriko. Okay, murabona yuko ngaha atafotiriko. Reka rero ndabereke na etape y'uburyo dushobora kubigera. Wowe rero uraza kwibanza winjire muri application yo gufasha kwandika nyene kugira ikudugirize ijya clavier yawe. Nk'akarorero reka ninjire ndabe mu contact ngaha okay, reka twinjire nk'akarorero dufate nko kuyu. Okay, hama ducufyona ngaha hepfo kuri clavier aha twandikira message niho ucufyonda nkuku. Hama murona yuko clavier yaduze wewe ucufyonda kuri aka kantu kaga parametre guys. Aka parametre murakabona ugafyonde ko nkuku. Okay, ugafyonze ko rero murona yuko bica byugurukira ino ucufyonda ahantu handitse ngo theme. Nukuvuga batwereke ama image. Turabona ko hariko ijya image ya noire rero ni hari abaza gusanga hariko image yera, image isuku nyene ukumugenda murazibona biravana na image ubufise. Rero akana kantu ka mbere uko ushobora gushiramwo image nyene mwizi baba baguhaye za telefone ugacaguramwo ushaka. Ariko jewe naje kubereka uko dushobora gushiramwo ifoto yacu. Irashobora kuvuga ati jewe reka shiremwo nyene ifoto y'umuntu kanaka ubushaka gushiramwo nyene ucufyonda hejuru kuri ako kantu kaga please. Andibaza mwese murahabona hama ufyonde ko nkuku. Okay, tayari urabona yuko baca bakuzana muri galeri. Okay, aha rero ucuza ukaraba ifoto y'umuntu kanaka ugomba ushireko cyangwa ugashirako ifoto yiwawe. Ucufyonda ngaha kuri album. Okay, hama ugashuraba iyi foto yawe ubugomba gushirako guys. He turabe ifoto aho ducagura ifoto tugomba dushireko guys. Uraza rero urabe ifoto mu mafoto wewe ubufise, urabe ifoto mu mafoto ba wifitiye. Turabe nishirireko nk'iyi jewe nukuvuga ifoto uyibonye ucuyemeza hamugapima fresh ukaraba yuko ukwirako ahantu ubushaka nyene haboneka ugakwega ukaraba kuboneka neza. Wewe ukwega nibi iba yemerewe kuja ko ni ububona nyene iri muri aka kantu kagakaro ngaha ibaza muca mubibona. Hama ubonye rero uhejeje kubikwega bigakwirako ucufyonda hepfo handitse Wifuza ucufyonda ko nkuko baca bakwereka rero ngo ifoto yishireko kuri clavier ichizi donc murabona uburyo aya ma alphabet aba yanditse. Ariko urashobora kubihindura ivyo bintu biba birenze ko kuri alphabet kugira ifoto yacu iboneke neza. Aho rero uraba ngaho kongereza umuco kwanza, kongereza umuco nkuko w'ifoto yawe. Okay, hama tubanze dushe twemeza ngaha kuri okay. Ndabereke uburyo dusha dukora ivyo bintu biri kuri clavier. Okay, ona rero yuko ifoto yagiye kibona. Rero kugira dukureko ibi bintu biba birenga ko kuri clavier ibindi baza murabona yuko umenga hari ibindi bintu by'ibingi birenze ko hejuru ucuza kugara aka kantu kanditse ngo encadrement de touche. Aka dushaka kugara nkuku. Okay, tayari murabona yuko clavier yacu bya bintu biba birenga ko bica bivaka. Rero urashobora kubona ati ifise umuco mwinshi reka ngabanye. Urashobora gucugabanya umuco wayo kagabanya yikura ko kwanza cyangwa ukayeditinga nkuko kuri aka gakaramu ndibaza murakabona aka gastiro ukayifyonda kuko amukagira suiva. Rero ngaha kagira suiva ugacugabanya rero luminosité ngaha
usubiza inyuma nk'uko nyene ukaraba uburyo clavier yawe uza kuba ubibona, hama uca ufyonda ngaha kuri enregistrer. Kuri enregistrer niho uca wemeza ko mu gihe wabonye yuko bibona nk'uko ubishaka. Tayari rero uhejeje uca ufyonda handitse appliquer, aha munsi hari appliquer, tayari tuba duhejeje. Reka dukorero turu rero tuvemo tuze kuraba uburyo bimeze. Tayari murabona yuko ubu twanditse na ya foto yanje birimwo indani hariya. Murabona nyene ko ari akantu k'ubwenge. Murabona ahantu hose clavier yacu ibiboneka, ahantu hose uzoja kwandika clavier ibiboneka. Nibaze rero abantu mwasavye aka kantu k'ubwenge yuko nahejeje gukabatamwo, mubona yuko ari ibintu bimeze fresh sana guys. Mubona yuko tugerageza tukabitangira, namwe nimuze muradufasha guys, mukora subscribe, musangiza abandi bivyiko guys. Ndanabashimira gose, ndabashimira gose bivuye ku mutima ko mwafashije tukaba twujuje abantu 4,000 barenga ku rubuga rwacu rwa YouTube ibigezweho kuri telefone, ariko guru nyene muri ko murarabirako video. Mubandanye rero mudushigikira, turakeneye ko mudufasha kuduga gutera imbere, dushikaba ku bantu 5,000, tuduge ku bantu 10,000, tuduge guys, tuduge nyene. Namwe murumva kuduga gushika ku rugero rw'uko muba mubona yuko namwe muri ko muradushigikira gose. Rero turabibashimira cyane, nimubandanye mudufasha. Ahasigaye ndababwira ati bye bye, raba ko wakoze subscribe. Ahasigaye ndakubwira ati tuzosubira mu gatrike kazokurikira aho bukera. Ciao ciao.